abantu twiga diaspora uko twibaza siko bari twano kuri si bose kubera ko wabaye mu diaspora ubwo buzima bubamwo nigeze kuba mu diaspora urumva rero tuvuga n'ukuri abona hanze abantu benshi ko kugira baronka amafaranga cyangwa amadolari cyangwa amaeho bakoresha intoke zabo bakoresha ingufu. Hello bakunzi ba Kimamara TV ho muri hose turabaramukije mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye. Before part 2 namuzanye gihuhusi imbere ko kakwanze banze ndabaramutse ndababwire ko narose umushitsi murabona ko sindi umwe kuri micro ariko kuri microphone muri kumwe na CV Mix ari kuri cameraman muri kumwe na Odmix Audrey hama nkuko muri kumurambora murabona ko narose umutumire uno munsi nshaka ko abidondora mugabo reka banze introduce gatonya miseze twaragiye na Odmix kuri kamera yari okay oya niyo reka recording uko biri koze uyu ni gihuhusi benshi muzi nka gihuhusi nicyo zina amazi imisi mwumva ariko kandi ni Eliezer Joshua niyo kwize niyo bon ibintu mwe nivyo mugabo nibaza ko benshi mumuzi muri video muri filme ni gihuhusi uyu munsi mbere yuko part 2 iza ako kana kumvisa karakanira mu nkuru nashaka ko tubanza tuganire kwanza abanza babwire part 1 iyo yajivahe feedback yabaye yahe abantu babyakiriye gute kwanza entreta ninde Joshua akora ibiki kugira ngo ubuzima bw'aba ba artiste bacu muze mugenda mubona munabumenye munahuye munamenye duye nande iyo no mufashiki cyangwa je mufashiki hama reka tangure tumuramutsa ashigira ko nabidondora murakoze cyane twakira hano mu bwami bwanyu ubwami bwanyu bayitwa nkuko nyine wavuze yego navuka Muyenga nkorera mu Kayanza nakuriye besi baranzi beshi banze muri Giseke Kayanza bashe yego aho twakuriye yabugari bwaho gara n'umuceri barakora gutera mission okay karagaciyemwe mu misi heze ikitumye nibaza ko tuma hanini dukorana canke tuganiza abantu twabonye mugira lancement officiel ya filme tuhasanga abartiste bose abakomeye bose tuvuge muri filme benshi Fanira Vine Abel Ndwayo ba Mede timu yose tusanga yaje icyumviro cha filme nkijya kugira ngo mufatishe kujya ku filme ya mbere mu kubite frapping ana kujya byagenze gute icyumviro cabajemo gute hama mu bikora gute feedback mwakiriye gute nta birebire bijya byahabaye ibintu byose ni mu mutwe cyambere kimwe nuko abacineaste bose bo mu Burundi bafise umutima mwiza n'icyo nababonyemwo twabateye akamo turabatumira kuri baratwitaba baraza kandi nko bwanje nkunze kubabwira ati ndafata nk'abavyeyi banje kuko nibo batumye nkunda filme ko nakunda kora filme zabo bituma rero nanje ndavuga ati rero ko nigiye kuri mwebwe reka nabatumire ze muze ndafise akanasema officiel nateguye ka filme yanje yitwa Diaspora part 1 tarayibona kuri channel yacu ya YouTube ya Gihuhusi Entertainment bagire subscribe kwanza hafu hama bacibara part 1 part 2 very soon ndayibatamwo imbere yuko mwumva ko tuvuga ibyo bindi byose ugenda kuri Gihuhusi Entertainment kuri YouTube wandike Gihuhusi Entertainment ucuyibona hama ucugenda kubita ko subscribe usanga hi filme yitwa Diaspora ubona ko ari filme yatwaye uburyo ifise uburyo yakozwemo hamugire commentaire kugira ngo tubone nimba ari ico mutakunze murabizi ko commentaire ni ituma kenshi commentaire negative zirakunzwe ndibaza ni naco kintu hanini abantu besha bakeneye bashaka ndabaho na dekonye canke bon ntavuka nimwe ngacuzira ingobyi mugabo twese dukeneye ni commentaire ukwiri kose zijya zose zibitutsi turazikunda hama part 1 birasohotse yitwa Diaspora mugabo icyumviro caje gute icyumviro cyo gukora Diaspora ubisanzwe bivanye n'umuntu muzima umuntu agenda yacamwo agenda ariga indi yanditse uke nje nayanditse nje nayanditse yarashitse atembera utembeye ubona ko bagiye filme n'ibintu nagiye ndabona biba mu buzima bw'abantu mu mahanga urumva abantu twiga Diaspora uko twibaza siko bari twano kuri si bose
kubera ko wabaye muri diaspora ubwo Eh. buzima bubamwo nigeze kuba mu diaspora Yego. urumva rero tuvuga n'ukuri abona hanze abantu benshi ko bo kugira baronka amafaranga cyangwa amadolari cyangwa amaeho bakoresha intoki zabo bakoresha ingufu urumva rero mwe mwatangaye mu diaspora ko mwari mu diaspora aje urumva rero benshi bari bibaza tutake gusora amafishi tuvuga ati diaspora bategeye kubona umenga n'umuntu aje n'ibifaranga byinshi bidura byinshi byihanganye ko bazakora umuko man nubu nico tuba tuzi tubonye umuntu aje akorotse n'indege hajya canke aje banashaka na ninjabuka mipaka n'ubwo muduga tuba tuzi ko umuntu aje azanye inoti oya sivyo gusa sinakure barava ngaza hatandira za Kenya za Zambia ngo ne ba diaspora ugasanga urumva ico gihe uwagize ubunebwe ari hariya azoguma ari hasi gusuma none ngaha mugaza hari ugakorana inguvu utoza ufise icyo ufise bw'icuri ngaha mu Burundi urumva yego icuri ngaha mu Burundi riyoje hanze n'icuba nisho uzoguma ubwo bunebwe ufise ushaka kuzogera hariya none dufate ko umuntu w'umu diaspora ashobora kugenda hanze akarushwa uburyo canke ya mafaranga n'umuntu ari ngaha mva mujamana ahubwo harababuze n'itike kugaruka utakoze ba utagwe kugayakazi hariya n'ibindi indoto y'umurundi wese indoto abanyafrika benshi no kuba ba diaspora benshi bahurumbira kugenda abroad bose bagenda maka tugende mugagenda ufise ubunebwe wakagenda ugayakazi man zora zo umunyamanyanga hojya mu diaspora wacu ati je naratembereye bituma ngira icyumviro cyo kugira bon gukora filime yitwa diaspora ibi bintu byakujemo kubera kutembera ugasanga ari ubuzima bwawe canke n'icyumviro cyo kujemo ryari ibi bya filime neza ndabisanganywe ko ngarutse mu gato ya muho muri liseka yanda yigeze kuba nkina amateatre akina n'amafilme naho naca ndabika mu kabati mutayabana kuri YouTube cyo bya YouTube ntaje nari inzi jewe byari bwakare cyo bika munsi y'igitanda katwiryamira urumva kandi nkaguma mbona n'abandi kuntu bakina nkakunda sinema ndundi n'iz'abanyamahanga tuma nanje rero ngira ishaka cyo gutangwa nabanje gufoma kwanza umugwi aho mubana kwa Gihusi Entertainment mwarabonye gene bari baberewe bari bameze neza nabantu kandi bona ko babishaka babishashaye kandi babikunda mu ijambo nubise umuntu yavuze avuga ko filme ndundi rikirazamwe amafaranga mugaba bivugira muri Gihuhusi naka izindi filme zo zasohoka ntebwo mvija mu ngani iyo ubonye abanyamafaranga batanguye kuza muri filme ibigira itera imbere nshaka kumenya Eliezer ninde Eliezer Joshua no mudandaza kukina gukora filme mudandaza ni kintu kiri vast muzihe business jewe nkora muri business nkora ndumudandaza w'impunzu n'ibirahato by'abakobwa n'by'abahungu abana n'abamama n'abapapa je nambika abantu yego amashop yanje yitwa Joshua Fashion Shop urumva rero naho uzoyibona ko ni boye sangahe uvuze amashop menga zirarenga imwe mu Kamenge no mu Kinama aho uzasanga shop ziwanje tafise na plan zo kwanza mwindi ndugurura muri ville kibanza na Kirose sinabwira hariho iki miduga nguva numva bavuga nta cukiziko je miduga okay ndafise n'imiduga kandi cyane ndavyibagiye abantu bagira ama mariage ndafise ama voiture mesa voiture d'Olix musati twatembereye nyine nari turabona hanze rero mu Burundi wo tuzana ko gina gute no mari kidugu bahaya kiyobe kiri uri kare mu mahanga ugati wakizana mu Burundi gabasha niho zara kibazo abage ntibo gikinoka kibatamwe bakaza barigira muri mariage ndafise ama voiture mesa d'Olix abantu bakina kugira bakonera kugira mariage ndashobora kujikira nkaba amavoyage baduga ruguru abantu ba diaspora bavuye hanze bashaka umuntu batakuye airport bashaka kugira amasirikation nga en ville cyangwa à l'intérieur du pays hose nta kibazo ibyo byose ndabikoreramwo numva ndi mizo business zibiri cyane yongera ko igikorwa rero cyo gukora filme kuko nakazi mu bindi nakandi kazi ushobora gukoresha nakandi kazi ego kabisa ifilimi birasohotse je nshaka numve feedback abantu bavyakiriye gute abantu bavyakiriye neza cyane nikimenya yamenya ashaka kurabo tugeze kuri 20k mu ndwi zitarakwira zibiri tugeze 220 by'abantu bamaze kuraba filime yacu kandi iyo ni filime ya mbere dushize kuri YouTube channel yiwacu kubera cyo cambere kuba cambere reke yabwe n'abantu ngana nkubusira ko abantu barafise amakenga yo kurabana ibiki muzanye nibiki tuzanye no feedback by'ukuri abantu barayikunze
barekunze cyane ko baguma tugata tutana party nubu tuvugana no muhehe wasinda kugwereka okay ngana ko sinda party 2 party 2 umva rero very soon batamo kweri batamo kandi iri hirakoze iri ngaho gusa nashaka mbanze ndabe gusa kuntu ya mbere bayakira mu isi to uploading kuja muri game muri filme utarusanzwe ubikora ama connection ya film atari bwakuzemwo nibaza ko uko bikose akantu kose kinjiye mu bushasha kaba kameze nk'akagoye yes abenshi barakunda kwitogera ibijanye n'ama location n'ibijanye n'uburyo kuronka bacteria wowe byakugendeye gute ubona ko ibigoye muri filme n'ibihe byoroshe n'ibihe bo filme nagoye gukora cyambe ikora amahera menshi amafaranga menshi kandi kina coco maze kubona mu Burundi ngaha ntibarabiha agaciro mu cineaste ntibaramuha agaciro nko kumenga ni umva mubona nk'ikindi kintu numva twe twagize challenge yo kuronka ama location imvire kuza kurondera maison de passage ukiniramo vraiment bakagusaba $600 madora amajanindi basanga ubonekera uko musaba hani kurumva urabona hari igihe kubona inzu kubona wayikunze basanga ni maison de passage kumgarije impindwi zibiri kwati amajanindi ayo mayo wozo yakura he twagize ibibazo byinshi bitandukanye rero cyangwa ugasanga tugiye nko muri ville nka sente bari kokina muri ville kumva ngo ahantu ntimwemereye ko mufirimira ngaho nta drone muduza ngaho urumva ibintu bitandukanye n'ibibanza bitandukanye bimwe tuba dukeneye ugasanga ngo birabujijwe muri leta twe ubwacu tubona umenga nta kintu tuba twononye mugo urumva nyene ko ariko amatika babivuga twihangana kugira gute ariko twosa mwosabi kubera ko mu bindi bihugu nubwo osaba muri presidence nubwo osaba kuri airport nubwo ahantu hose ibibanza bikomakomeye barabiguha mugabo avec condition dufate ko ari byo mushobora kubahiriza bo twebwe tuba tuje gutanga message mu bantu gwaruka mu bakuze no mu miyaga bagira kirakura nta bintu bibi turiko turazana kandi tuba turiko turagira tuba turiko turahayagiza ivyiza by'igihugu ni kubera iki leta nayo itodufasha ikaturekurira ahantu hamwe tuba dukeneye mu gihe tuba turiko turonona tugahakorera twosaba leta rero guverinoma idufashe ivyo bibanza bimwe tuba dukeneye bareke tubirate byo gihugu gisa neza ariko naho biyo intamba erega ubona intunganye ya filme yoba gute kugira ngo ishukire mu gishika kubera ko uyu no munsi washobora kuza uri serie ubona ati nokora ibintu ejo hagacaza wundi umuntu aje konona yisunze ibyo wewe wo kugira nk'umushikiranganje ajejwe iki gisata cha filme uwo bikora kwiki ubona uwo bitunganye gute kugira ngo utange ico ciyumviro narakunze rafa pase numvise umuntu witwa Fabrice yakatanga icyumviro c'isoko ko yokubako arabisigura byose kuva hasi gushika hejuru avuga nokora kuno byose ama inzira zose zitanga wewe nk'umukinyi wa film uwo icyo gisatanga ugitunganya uwo gitunganya gute bo icyo gisata uwo kimaje kuno gitunganya uko bisanzwe ari abantu baza bitira ko baje gukina filme mugabo wanashima bafite izindi mpamvu zibazanye urumva cyamere kimwe nuko hoba kubisaba kabisaba kurumva twebwe impamvu kuvuga ati turankirwa tukutuba twabisabye bikanka tuvuga ko bidaki ko batatutemerewe nuko bakubisaba mbega ni bande babisabye mbega abantu bagamijiki mbega abantu bafise message nibiki baje gukorera ngaha bikaba ibintu bizwi bikaba officiel nta muntu atari yahudukiza ngo aje guhita filimo yaye uvuga okay tubazende naka kubaza mbega nyamba ubijeje bavuga ati tuhakora imwe na nkuku dufise izene zivuga nuko dushaka drone tuhayigura nta kibazo nta kintu twononye nta bintu by'ikinegezwa kiri bakabiswiva tuma biswiva bane kutaki nta hantu bijanye urumva si ibintu cyo kuvuga ngo tugiye kubikoresha handi hantu oya urumva ni ibintu badukoranga abantu bose babona ibyo ibi ni bimwe mu difficulty yagiye araba mu byabagoye mu bijanye n'amashuting canke mu nteguro ya filme mugabo ni bihe bintu horuzi ko byo bigoye basanze byoroshe byo nasanze Jego bayira bwatana kimwe nasanze shoroshe gwe byo nasanze bigoye kuko tamere kimwe gutuna filme yose bima birarusha nayo base ni yumvira kwasha kugira guhera mu gatondo kugira ku mugoroba batiko twatuna senimwe mu busanzwe niyo filme ni ibintu birusha kweri bamwe twatagwanye bafise 70 twaheje bafise 59 okay cyane kuri kwibana ibintu n'indu kugera ubu ni kihe kintu ubona umuntu yinjiye muri filme avuga ati kinoro no kironka canke inyungu ego bo nagira mugira abantu bose bashaka kina filme ukeneye kwita uronka inyungu ubwo nyene bwo
sinona gutahura niko investisa babona ugiye kugurima ntumurimye agiye kurima ibiharage yego urimo ibiharage ashaka gutera ikiro kimwe cyangwa ibiro 10 tufata ibiro 10 kilo cyo gutera 10 kilo we expecting akuzoronka n'imiburi imifuko 10 yego mugabo imvura ishobora kwanka kugwa bigahera byose n'ibyo biro 10 nabyo ntubironka ntubironka nk'ico gihe rero umuntu ucika intege bwati turakuvuga inuma ndavyirira basi cyangwa nkabigurisha no kurima ntusubira urumva mugabo imvura igishaka no kugwa gasanga urarose n'imifuko irenga 10 n'imifuko irenga 10 bisa patience ibya filme bisa patience we kora igikogwa gitangi hamurindire gikunga ni sawa agenda umviza nyamara ivyo hindura we gumukora gusa ibisige byo kuvuga ngo umusaruro ntuzigihe uzosarurira kugeza ubu igice ca mbere kiba kiregeye hanze 2020 biramaze kiraba twizere ko bizashaka guhapa minenga kubera ko twatuko turabwira abantu ko mushobora kugenda kuri YouTube mukandika ko Gihuse Entertainment ndazera haba hejeje gushira ku bunye neza cyane barabe Gihuse uko biri kose nti murahari ndabizi ko ibikorwa by'i Burundi mu bikunda iba birakorokeye ko 2020 mu ndwi zibiri zitarakwiye bitege ryari Gihuse part 2 aya bakine babanza barindenzo babwira mugone ni mu minsi mike vraiment nugira ngo indwi zibiri zisigaye ibikorwa biko biraza muraturemesha ko ibikorwa biri ega part 2 ibintu giye gukina oya ibintu biri ngaho bibereye ngaho twinde turabakwe part 2 isanzwe ihari ngaho gusa none ibintu ubu tuko turi ku kindi gikorwa Mutu turatunda film nyuma ya diaspora mega tuzobakiye gihugu umisi zoza tubagisha gihugu cyari cyo rero wow tuko turategura abarundi benshi nubwo batabivuga barakunda film ariko mwibanga ntangere nubwo bumva bakomantire zimeze kujya barinumira mugabo filme barayikunda ico ndi sure ndamaze kubona na benshi badodora ati dododo nanjye rashaka kina filme buke unyankiye ntubivuge mugabo ni wanyemerera ncanza kugira ngo abantu ntibamenye ko yabisabye niko abantu bamaze kwira ko dufate batarabiha intumbero nk'iyo dushaka mugabo ndabaze ko babikunda umuntu abavuga ati Gihuse baranyenspire nipfuza kudodora mu rya mugwi asabwa iki yobatora gute bo bisa umuntu aja nibisa kudodora kandi bo genda umukizwa urumva kandi bibiliya avuga ngo mudodore muzokugururirwa numvise nabiciye muzokugururirwa umva rero nugumana amatsiko yo kwiyumvira ati bakanzojayo bandodore kwanza ushaka kudodora turugurura kwanza tukakuvugisha tukakwakira dodora rero kumuntu yadodoye turamwakira tukamumviza kwanza niyo objective afise tuzamufise objective nk'iyo dufise bimatwe turakwakira ufise indi objective wewe itanukanye niyo dufise wa mujyango nyine waciyemo mu kwinjira wongera ukawuca musohoka n'amahoro meza ni nk'ibihe bintu mudakunda mu muryango wanyu wa Gihuse iyo mubonye imyitwarire itangwe kuzamwe muca muvuga ati wa muryango wazanana urashobora kuwiruka ufata ndo icambere ona Gihuse nigeze kwisigura basanze mazi ko Gihuse ari kintu gira kirahuta kiyori bicafu genda kibita kikuranga aho yego tubyuba ko Gihute umuyaga ufise ngigatariya yego hari ubumenyi bukereye uri mu bantu nama nabwiye abantu ubwo duko tutwara ibyo rero bwo bumenyi buke tuko turakura mu bantu dusanzwe ubufise urumva twanda twakubwira ko bidakunda ntwihanganira nk'ibintu bimwe bimwe abana ko benshi bavuga ati abakobwa bari mu kina amafilme n'abanyengeso mbi abahungu n'ibindi n'imvuayu je twe duterera vraiment twebwe turafise staff ijeje indero turafise abone ko abantu bakuze abajeje indero baje guhanura none yatunaniye rero ntitumuta turabana tumuhanura mugo tubonye ko tunaniye vraiment barakureka wa muryango bakaba barakora yede bakaba barigiriye tukabera ko ducafuza kugeza ubu ihangiro rya Gihuse nirihe tugana no ku musozo nimba ari n'icyo tutaciye ko naco tugenda tugicako hama tuja no gusozera ihangiro ryacu no kugira ngo abantu bagira filime ndundi igira kanovera mu Burundi no mu makungu abandi basanzwe bakina twasanze mu kibuga harimo abandi basanzwe bakina dusanga bo twabonye nko basani bari indirimbo abari indirimbo nyene babona bobo indirimbo zamaze kuba nyinshi yego namaze kugira kanovera ngo mu cinema ma film usanga ataka kanovera karajamo si uko badasanzwe bakora barabikora cyane neza cyane nuko impano zose zitiraje habona nuko impano abantu benshi bakiri mu mazu batarashaka kugaragaza impano zabo
twebwe rero twaje twiyongera ku basanzwe bahari kugira ngo ifilime ndundi igira akanovera. hampande yuko Eliezer Joshua asanzwe akotesha imiduga myiza na ibababwiye imiduga Dolix imiduga myiza mvuze Rix mumve reka ndabereka amafoto mvuze Rix mumve myiza hama kaba kandi asanzwe adandaza impuzu nazo nyine zizimbye antika barabibona zizimbye bya bintu byo guhendana vraiment tubikure muri gahunda zizimbye ufise menshi uze ariko uje muri Chagura ni Chagua ni Kirundi ni Kiswahili uje muri Chagua sinibaza ko harimwe okay ntacyo ko ndakavuze koze abavuga ngo abanyafrika bihuta gukotsora gakosa je ni munyumva ikosa Chagua bijya muri Fayura niko twe twita Fayura uwo ntazi hampande y'ibyo rero nshaka numve nimba hari kindi yorenza ko bwira abakunzi ba filme muri rusange n'abakunzi ba Gihusi by'umwihariko nimba hari kandi kantu twari kuvuga tutavuze ugasozerereko boje no vuga ati ucambere kimwe umuntu azi ko afise urubanza afise mariage cyangwa se umuntu afise amacourse ashaka kwitembera ngabe Bujumbura akeneye déplacement akeneye umuntu ugashaka gukotesha nashikire abantu nimero ziwanje gaje nimero yanje yamikora buri munsi umuntu akeneye kuyambarira neza akabegwa baranaze je ndamwambike umuntu akeneye kugaragaza impano yiwe urumva biciye muri cinema baba comedy nashikire ndayimze bitatu byose vraiment woba ikintu kibe kubera nk'icyo wondondera mu bintu bitatu eka oya nuko hama muri kuri Facebook imurakoresha imbuga ego page yacu ya Facebook ni Gihusi Entertainment YouTube ni Gihusi Entertainment ego tubona ko ndinyegetse reka tubashimire nakoze cyane thank you mwakoze kudukurikirana banda yamugira subscribe kandi munafata ikino higaniro mutori link mu habandi no kuvuga share hama mugire commentaire byo twavuze bitabaryoheye canke natwe ubwacu tutabaryoheye kuri abantu hari gihe je sais pas kisha muri commentaire tugira ati wari guhindura cyangwa ugira aka hama n'abandi bose bafite impano fata programme hano nya n'imisi yose n'amasaha yose ni 24 heures merci.